Amawera. Meze neza. Meze neza. Akazi kagenda neza. Yego. Bana wabimenyere? Ni buke kwenda ndashimye. Oya naje nitegereza mbona ko kigenda neza kuko ndabirabira mu bintu ndaguha ukora. Niyo mpamvu naje mvuga ati akazi kuri uragashoboye. Hama. Ikintu nashaka kubwira. Nta kibazo ni mumbwire. Kandi ngize imisi ndaciyumvira. Kujya no kuri umutima wanje uragukunda. Kumenga biragutangaje gato. Impamvu ndabikubwiye nuko umufasha wanje rya mukunzi tumaranye igihe kinini, imyaka myinshi ataribaruka, kandi twaragiye no gupima dusanga turakomeye, ariko urabona ko mbo kugira same ndabona byaramugoye. Ariyo mpamvu nakuzanye kugira ngo mbere undi mufasha agira kabiri, kandi nkashaka ko biba mu ibanga, ntabimenye, ntibimenyekane, ntagire n'umuntu yonabimenya ko uri umufasha w'iwanje. Uranyumvise? Kandi ngirwa ko nkakwemerera ikintu cyose uzonsaba nzokiguha, icyo uzokenera uzombwire, ndi tayari kukiguha. Icyo ushaka ahandi hantu hisanzuye, hano hameze neza, ndakugurire, ndakubakire, ndaguha imodoka ugiramwo. Icyo uzokenera cyose kiri ngaha ku isi ndi pre yo kugikorera. Nukuri byari byiza, kandi ndagushimiye cyane ku mutima w'urukundo ufitiye. Nukuri wafashije byinshi, uhereye ku ntango. Uhereye ku ntango wafashije byinshi, ariko mugabo shaka ndagusaba ikintu kimwe, ufashe ubanze umpe umwanya hanyuma ndabyiyumvire ko nzobaha inyishu. Ushaka umwanya ubanze wiyumvire? Ego. Nta ngorane, ariko ntibitebe, urabona ko turi kumugana dukora ibiro byawe biri hajya n'ibyo waje biri ngaha. Ashobora kugenda n'ubu nyene inyuma y'isaha cyangwa iminota gacuza ukambwira ati ndabyabindi ndabyemeye, bizoba bimeze neza. Umwanya bandavyumvire ko uretse ko bigoye burya umuntu yaraciye mu bibazo byinshi, akagira ibintu bimuhabura nyine mu mutima wiwe. Biragoye yuko yishuriraho, n'ukundi biragoye. Urabizi yuko umuntu yaciye mu bintu byinshi, ibibazo nka bijya by'iwanje naciyemo, nukuri guhita wishura si ikintu coroshe, ariko mu mwanya ndabyumvire ko nzoguha inyishu. Okay. Ego. Gera wimvire. Nanje nditeze inyishu nziza, ndazi ko uzaguma inyishu nziza. Sawa, ngira ngende. Okay, genda. Benda bandanye. Ucundabira hariho dossier imwe naguhereza yo muri Ntunzenya muri Setemu. Uyinzanire. Sawa murakoze. Urazi Setemu kwimeraniye, hari imiduga yanje ikora muri Setemu. Nabizi ko hari abantu Ntunzenya dossier amwe turiko turagiranira. Ucira. Sawa rero twasubiye. Ego. Nonekaga wankumbuye ndiko ndayaga nawe mugabo wowe umusamira ku telefone nitubive abipfa nabo bisangiye. urazi kuri musazanje cyo kirazwe n'imbere y'Imana no kuri nta wundi fisi asha umwe gutya aye kwa papa na mama tuvukana turaba babiri amaraso rimwe ibere rimwe
nta nundi twahezagiye kuronka kujya turi umwe tubandanye kuba umwe. Shawe ntacyo duteranya n'ukuri kandi ntacyo twopfa sister. Gusa uyu mukobwa bazanye ngaha ngo Uwera umubona gute? Uwera Uwera kuri jewe ndamubona nk'ikibaju, umutonore, umwana yohagiwe amata agasiga ubuki. Ibyo uvuga ni biki? Ubivuze ariko aravuga. Nta kibazo ciwe kandi umunyamahoro. Yera nk'izina agiye nta kibazo. Wowe ubwenge bwawe gusa ibyo nibyo ubona gusa nta n'ikindi. Ikibazo ni ikihe neza? Je ndabona ko ngaho umubofre wawe hari icyo yamuzaniye. Iki? Ya nawe nukuri nawe hano umwisibono cyangwa ikirofa cyangwa umuntu Umviriza gusa iyo hamba kuri umuntu amahera arapisa amukuru iyo amukuye amuzanye nga maso yawe ashoka sisa n'icubahiro aguha n'urukundo agukunda. N'abagabo nyene uno musi wa musoni amuzana ariko aramugupresenta ko wumvise gasopo yamuhaye kuri wewe. Jeho na gasopo yamuhaye kuri we. Umviriza rero ndashaka wowe gusa ibyo nijoro urabona amataye ibiki amata ngo yarahaze ngo Nuwera ngo arera ubwingi bwo basi nivyo gusa nta bindi. Sister ntubipfe basi. Je ujya mu bofre wawe uko ndamubona uko ndiko ndarabira ingene biko biragenda ndabona ko hari ikintu hagati ya Uwera n'ujya mu bofre wawe. Sister. Ijyo dishari uko ntugupfuwa. Prema umugabo wawe ari muramwanje. Icyubahira ngo urukunda gukunda. Be uribage na gasopo yamuhaye wa musi haki imbere yawe n'ukuri. Ya rero gupfuha iyo kurenze gucika ingorane. Owe uko ndabibona hari imyiteguro iri hagati yabo kandi zo wavinzaniye intambamye jewe. Sister please change your mind. Arafise amahera ntiyari kumuzana mu maso yawe yari kumupangira ahandi cyangwa akamujyana ahandi. Oya hari abagabo bameze uko arashaka gukeye akantu nkako kubwira ntusi ndamyumvire akabona ngo amuzanye ngaha niyo no kwimvira ko ari inshuti yiwe kugira sinkeme n'ingeso ziwe ntaho bimenya. Gusa je ico mbona sindamubona neza ko ari kurujya mukobwa. Sindi kabisa serious kujya ari inshuti yiwe. Uwera arera uri kumuhora ubusa. Iyo babasa n'undi atari Ornella. Braza oya ubwo n'ubwenge bw'iwawe je ubwiwanje je mugera kure. Abagabo ndabazi oya. Je rero braza kugira amakenga nje agabanuke no gusaba ko umyegereza Uwera ukabwira umuntu wawe hafi cyane Iki kuburyo umugizi wa hafi yawe namba umubofre wawe hari utuntu n'utundi ahora amushakako azogutinyuka bikubwire. azi kuva aho twavuganiye hose uravuze ijambo nyamukuru kabisa urabitoye. Icyo cyumviro nico ife ko ndamuba hafi yaba ari mu cyumba yaba ari muri salo yaba ari kuri televiziyo agiye out hose tubuko kugira wewe niyo umbere ijisho ryanje kabisa. Erega na kare umurozi ubitse umwana n'abakimurozi aho urabita yebagaye we ni hano amakenganje azogabanuka zoca amenya ukuri guce kuri wewe. Ndakwemeye pe ariko attention umenye ico ugiye gukora ico ndagutumye ntuco uzajya wasame nawe ujanwe n'amaso urabera ibyo oya uhakanurire. ubiriza shapa sister uriya kabigira kabizi kakivuga karizi so don't worry about it. Iyi ni idiri bishira ha iri ni idiri kabisa rishira ha kandi idiri nyayo ahubwo sister amadiri be nayo uzura yimpera
nukuri ariko nagira undi abifashamwe atari wewe nanjye nzorikorezako Kabemba karibu mama. Bije. Ni sawa? ndabona ko yari urahagize neza. Ego, ariko kazi kanzanye. Oya iragaragara. Aka nakazi kiwanje narakiyemeje. Negeza kugakora neza. Je nakora agashoboye atarakandi. None bazanye n'amaki none ko je ndi mwisuko nkaba mbona uje nkumengo uraryohewe. Nenda ukumbuye nashaka cyo turaganira. Ego, je ndi ngaha. Urazi rero. Je ari kintu nkeneye kubirenza gatoya. Ikintu ukeneye? Ndakwibariza gatoya. Sawa mbaza nta ngorane ndakwishyura. Umugani baze kunyishura. Oya nta ngorane je ndakwishyura ari bikenewe ari byo nzi ari byo ntazi ndakwishyura. Ntugire ikibazo. Kintu urashaka kunyishura. Ushaka ndakwibariza gatoya. Urabona wowe uramenyereye ibintu byo ngaha. Ibintu byose nyine byo ngaha. Ndabizi we nico ushaka ndagufasha. Urumva rero ndashaka umbwire ukuntu nyine ibintu byo ngaha byifashe. Kuko urazi uri umuntu mushasha nta bintu byinshi ubuzi sibyo siko bigoye. Abantu bo ngaha byifashe gute bameze gute mabuja wawe databuja wawe ukuntu nyine bimeze ukuntu nyine ngaha mubayeho. Niwe kuva ushira ngaho ubona twayeho nabi twayeho neza nyine nawe urabibona hami mabuja databuja nababona uko nyine nawe babona. Nta byinshi nzi kuribo kuko jewe banzanye ukora akazi ngaho uteke bampa n'akazi ko kuzonda kuraba neza urumva byose ndabikora. urabona nk'uko ubona yuko ndi mushasha kandi nawe urabizi basi ugishika ngaha ugishika ngaha ntiyumvire ati none gabasha aha hantu ko ari hashasha umenya ati none bimeze gute ari nini kwikoropa ariko narabimenyereye ego ibyo byangoye cyane ariko ntaje sibyo nta kibazo ugira ngo hari amajambo yandi nari oya nta na kimwe ntumvire byinshi nta na kimwe wera ntugira ikibazo hama wari waberewe cyane urakoze hama kagacayi nari nagushiriye hajya wanyoye mahejeje sawa hama wabandanya akazi kawe nta ngorane mugabo ndaza katabimbiye nta na kimwe wera nta na kimwe nibatse katangorane nimwe nta nimwe bro bikuri kwanza ndakwibariza ikintu nta bindi bintu basi nk'impuzu zihezo zicafuye ndagufasha oya byose nabikoze impuzu nazo urumva ndindiriye zijya na meshe ejo zume ndazigorora mbwira ibyo nagufasha reka je ndamenyere gukora akazi nta na kimwe nzokubwira umunsi nzoba numva ndushe ngwayo mfashe sawa urakoze ko mva atadushaka oya meze neza urakoze akazi kawe sawa jewe nje kamandanye mutwanje ndamubwira ibyo ngaha ejo kweri yanyifatiye arabona ko jewe nodedemba nyine ku bintu by'uburofarofa ndaribwa nka byose kugira amenye ibibandanye muhama ndamubwiye tazi umugabo nyakoko mama Kabemba sawa igitumye ndaguhamagaye ngaha nukuri ndanezerewe n'akazi uri kurankorera kandi numva nezerewe cyane gose donc ugiye kuraba ku mutima wanje umeze neza kuko ndabona uri umuntu ngira akamaro ngaha mu rugo wanje ikihari kikwereka yuko ibyo nkorera ari byiza ndakongera umushahara boss urakoze cyane umushahara wahora ukorera ndawudugije 2 Imana iguhezagire ba nanjye nzoguma ndumwizigirwa imbere yawe kuko yataba wewe sinari kumenya ujya mu Gesera ngerageze ibyo yariko arankorera nabimenye kubera wewe gusa boss narumvishije ubwoba cyane kweri naratinye kijya kintu cyabaye abantu nk'abajya abayobe nk'abajya bagesera nk'abajya bajya nabo kwicwa nyine bakavaho kwisi ko naco bamaze
gusa bosi birateye ubwoba. nta bwoba tekana kandi utuze. Kandi ikindi nacyo ndiko ndagusaba, urabona Wera, umukurikirane cyane gose, ugume uba hafi yiwe umwigira kugira ngo umenye byinshi kuri we. Urabona uyu bofre wanje ndamutinya. Nanjye amaso ari kuri we, ndabikora. Sigaye ndamwikeka cyane, ndabona umenga agafisa amero menshi ko hava. Urabibona kweli, umengo hari akantu kweli. Nico gituma ndaguhamagaye kugira ngo ndabikubwira imbere y'igihe ugirente urabe ngene umukurikirana. Ariko ararengana, nzabona amaso, nkabona umengo ariko agira iminwa nk'uryohewe. Je niko ndamukurikirana rwose. Icyo mbona basha bebasha zomwirukane ngaha. Ureka nyine kugira ndamutohoze neza bimenye realima kweli ko ari ibyo, hama wowe uzoca umenya ingingo ntiwamfata ko ari ibyo. Kubera umwirukanye ubunyene ibyo nzuba ndiko ndakora ka kazi washinze, urabona ko wanyongera ubishana ntegeza bwakurani. Oya nibyo wenda ndakwizeye kandi ndazi yuko uzobikurikirana neza, ariko ukabona ikintu kigiye gutera amakenga ucumbira hakiri kare, kimenyesha hakiri kare kugira nanje menye icyo nkora. Hajya ntubone Wera namuzanye ngaha. Hari ikintu bose ndakuzura kazi. Hari ikintu genda bizi wewe. Niyo mpamvu nashaka yuko nta kimwe usanga bari hariya mu gikoni. Niyo mpamvu nashaka yuko nisazi ngo mwegere mukoreko umucyumye kujya bacunga amata. Urabona amata arimo agatozi ko umuntu atayanywa. Urabona ko ibya mbere nabikoze neza, n'ibindi nzobikora neza. Nicyo rero shaka ubikore neza. We nyizere, urabona ko ibya mbere nabikoze neza kandi ukabura uko nanashimira niringiye kubikora neza. Wenda kwemera. Ntabwo rero reka nagwe agafanta. Ini fanda guhaye. Urakoze cyane bose. Gende umwe. Bose wowe kweli. Wigura icyo ushaka. Kuri mani ikumpera umugisha nanje ungiye gukora akazi. Undabi ijisho rigume kuri we. Ugume kuri we. Nisi nkuru. Ego. Uranzi. Amakuru untohoreze neza. Ndakaba turabi. Ego. Ashi. Cyane cyarahaza amata. Kugihusha ntibirimo. Asha cyaranyoye amata aragishika. Aha ni ngombwa ntigite, urazi gutigita ni ngombwa ntigite maka. Sayasi no mushi. Ngiye kubigenza gute? Sinabitaho. Uyu mugore nga akamenya yuko ngenda mutwara umugabo. Mana ndagusabye mfashe. Hamwe uyu mugore amenye akamenya neza yuko ngenda mutwara umugabo. Ibi bintu ndumva ko biranjanga mu mutwe kuja ku mugabo asumba umugore. Uyu mugabo afise umugore jewe ndi wa kabiri. Uyu mugabo nawunda ko bana ubuzima jewe nshize ububanisi ni kugira ngo nyine jinjemo kubera ko udashobora kumindura ngo nzi mana jisi ushobora kumugura agira kabiri ukuri je ndawe
ibyo bishobora gushoboka umutwe wacu bishoboka jewe mutama nawe nkunda mana oya nukuri oya nkunduri ubuzima mana je nawe nkunda je nawe ushaka sishaka umugore wa kabiri oya cyumvira ikintu sinenda bizi yuko kubaho uri umuntu wimerewe nabi uri imfubyi utagira mama na papa utagira ikigufasha yuko ushobora kwinjira mu bundi buzima bugoye kwera mugabo uyu mupapa nubwo ndamuvuga mana ndagusabye uncire inzira naho ndaho ko nshinze naho ushaka ko nshinze naho ku bwanje sinabishobora numva ndusha umutima wawe